abantu benshi abavyeyi benshi abapapa abamama situnga mu gisagara ca Bujumbura hoho amascam aramaze kwiba abantu benshi cyane aho zama ngo bagiye mu bintu ngo vyabivye kubera bagenda ngo bagiye kurira kuri internet atabumenyi n'ubuhinga bafise kuri internet hari uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga kuri internet utibwe nga biragusaba kwiga no gukikana aba Mento babizi mbega amafaranga yikorana buhanga yatanguye ryari sawa tuvuze ijambo cryptomone yatanguye kubaho gute abantu bafise imitahe nabo batinya hajya ngo nibusuma ngo bijya ngo ni vya bindi nako ndababwire ngo internet irariha amafaranga mugabo ubanza kuba ufise umumento agukocinga Reka rero tubashimire cyane bakunzi ba Kings Family Burundi TV. Reka tubashimire tubakengurukire cyane imbere yacu imbere ya kamera turi kumwe n'umutumire ariko inyuma ya kamera muri kumwe na jewe Joba canke Rukundo Jawartel byose bivana n'ukuntu umuntu abahisemwo. Reka dushimire abari mu mahanga dushimire n'abari ngaha nyene mu gihugu cacu c'u Burundi ndavuga kakindi nyene kimwe rudende 257 rero imbere yacu turi kumwe n'umutumire ikindi rero ni cya kiganiro musanzwe mumenyereye muzi mukunda cyane gose ndavuga rero ati ugwaruka ruribaza ibibazo bimwe mu byo ugwaruka gwibaza ibibazo timbega jewe nanje ejo bizokunda ntera imbere gute ejo nanje nzoba nk'umuvyeyi nk'abandi gute ejo nzomera nka papa gute ejo nzoshobora kuyubakira inzu yiwanje gute ejo nzogura imodoka ngenderamwo gute canke moto canke kinga mbega ejo nanje nzoba nk'abandi rero twahisemwo rero imbere yacu kubazanira umutumire atandukanye n'abandi batumire twara tubazanira rero n'umutumire twabazaniye araza kutwidondora araza kutubwira byinshi bitandukanye ico tubatumirira no kumukurikirana wewe ugiriwe amahirwe yo gutangura ikiganiro nimba ushaka kwiteza imbere biciye ku rubuga rwa internet urahawe ikaze kugira ngo udukurikirane guhera ku ntango gushika ku iherezo kugira ngo tumenye aya matelefone yacu ko tuyatunga tuyaha mainite tuyaha vyinshi mbega umuntu ashobora kuyavyaza umusaruro bigakunda hari utubwira ko bishoboka rero imbere yacu turafise umutumire ngo umugabo atari so ntumuvuga mwizina reka twakire cyane kuri micro za Kings Family karibu ndabaramukije mwese urameze neza ndameze cyane gose amazina ku mazina banyita Mento Rodrigue kusanzwe banzi muri crypto banyita Mento Rodrigue ego reka rero tugushimire cyane kuba mwitavye ubutumire bwacu turabashimiye cyane namwe kuduha ikaze Ego rero igituma twarigize amahitamo yo kugutumira ni kubera ko tumaze kubona ko umaze kuba wigisha abantu benshi nkuko mwamaze kumwumva ni Maître Rodrigue afise abantu benshi afise amagroupe menshi arimwo yigisha abajene ukuntu bo kwiteza imbere babicishije ku rubuga rwa internet hari abantu rero bashobora kuvuga ati wanguha aho uri kurabesha none ganya kubahwa Rodrigue ni gute umuntu ashobora kumbure kwiteza imbere abicishije ku rubuga rwa internet murakoze cyane gose mu bisanzwe kwiteza imbere kuri internet birashoboka cyane yego nuko gusanga iwacu mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi batarabimenya usanga ari monde igoye gutahura ariko ubundi ho mu bihugu byateye imbere novuga nka bihugu by'Iburayi yego bo baramaze kubimenya cyane aho usanga abazungu benshi iyi monde ya crypto canke iyi monde yo kuri internet bayitahura cyane gose ego rero ngo birashoboka ko umuntu ashobora kwiteza imbere biciye kuri internet aha rero ucugira ko sinza gufata umwanya munini yo kuzanda ndaguciramwo ariko gusura ashobora kutubwira hariho abavyeyi benshi mbere wanashima batinya kugurira amatelefone abana babo kandi haro n'abafise amatelefone benshi bahisemwe no kuyabika kubera iki aguma ari muri consommation mbega umuntu telefone yiwe ndavuga izi Android ayo shobora kwivyaza umusaruro ayo mainite canke ivyo bintu vyose yumva ko yoba keneye akabikura muri yo birashoboka nimba bishoboka mu buryo bwayo ego cyane gose birashoboka kuko nabantu benshi bamaze kubigerageza kandi bigakunda nabantu benshi bamaze kubikora birakunda birashoboka ngombye kuvuga yuko iyi telefone yashaka kubera office telefone yawe yashaka kubera biro ugatunga umuryango ugatera imbere mbese no mu kibano bikagenda neza telefone mu bisanzwe nuko abantu bazikoresha kutariko ubuno telefone ni biro yawe ni office yawe rero kuri internet abantu benshi barakura amafaranga
kuri internet hari ibisata byinshi bitandukanye murabona nk'aba bastare bagira ibintu by'imiziki badanaza imiziki yabo kuri internet neza cyane murabona bakora ibiganiro nawe wenyene ukorera kuri internet kandi murabona ko mubikora neza ariko hariho n'ibindi bisata twita gisata ca cryptocurrency aho ijambo tuvuze ijambo crypto rivuye muri cryptos abantu benshi bataryumva bataritahura aho usanga n'abantu benshi baretse n'amashure menshi bagura gutahura ariko kuri internet hari umuntu ashaka guteza imbere akoresheje ico bita cryptocurrency mugabo mu buryo bwiza mu buryo reyere rero ndi kuvuga mu buryo reyere kuko abantu benshi bazi ijambo crypto mu buryo butari bwo bazi ijambo crypto mu buryo novuga budasobanutse neza ariko tuvuze ijambo cryptocurrency cyangwa crypto money ni ijambo rizima n'amafaranga y'ikoranabuhanga asanzwe aba kuri internet ariko abantu kubera ubumenyi buke uza wumva bavuga ati bijya byo kuri internet n'ubusuma kubera babijyamwe batabizi bakaja mu cyo bita amascam rero amascam abantu benshi abavyeyi benshi abapapa abamama situnga mu gisagara ca Bujumbura hoho amascam aramaze kwiba abantu benshi cyane aho zama ngo bagiye mu bintu ngo vyabivye kubera bagenda ngo bagiye kuri internet atabumenyi n'ubuhinga bafise ariko ubu tuvuze kuri internet sahantu ho kwibigwa oya nta ushobora gukora ugatera imbere ugateza imbere n'imiryango mbese n'abandi bantu rero ibi bintu birigwa birafise ishure ukuntu vyiga buke ukabimenya yego rero novuga kuri internet sahantu ho kwibigwa rero abantu bafite telefone yawe ndumwe mu babihamya irashaka gutungira umuryango atakandi kazi ukora kaza amafaranga menshi kuko bwavyo nakazi yego murakoze none wari kuravuga ko abantu benshi badatahura ijambo crypto money mu ncamake ugerageza kubibasigurira kugira ngo kumbure abatabitahura baca bitahura hanyuma turaza kugenda buhoro buhoro kuko ikiganiro twagitwara buhoro kugira ngo kumbure abadatahura tugerageze kuza turabatahuza kuko igituma sindabavugiye ariko twebwe abanyamakuru tuba turi mu kibanza c'abanyagihugu kugira ngo ivyo batakubajije je ndabikubaze kumbure n'ibindi vyinshi azobishira muri commentaire kugira ngo babandanye babitubwira ariko rero haragiye haraza ama application kuri internet menshi batubwira ngo ayarunguka bimeze uku hari izitwa za Berry n'izindi ugasanga abantu bari bamaze gukora mbere bakabereka n'indani mu application amahera ugasanga baberetse ngo ageze ku madolari angana uku mugabo mu mwanya muto ngo bavyugaye ni hehe rero wocu dutandukaniriza ivyo vya crypto money sinzi ko navyo nyene na Berry yari muri crypto money canke sinzi ko bifise aho bitandukanye reka ndabibatandukanirize neza abantu benshi barumva ngo nokora amafaranga kuri internet bakumva kandi bo bishaka bakumva babinyotewe uza kwisanga habura ubumenyi rero ngo manda batandukanirize nk'icyo waruvuze ngo cha Berry ndacibuka muri 2022 vyari vy'amafaranga abantu benshi byo tango vya Berry vya Pengwe vya VGM vya MTF ni ibintu byinshi byagiye bitwara amafaranga abantu benshi ariko babiba gute abantu batazi ahantu babibira ukuntu babiba kuvuga yuko bo bagenda gushira amahera muri platform urumva muri platform apana muri exchange hari itandukaniro rya platform hamwe na exchange tuvuze échangeur rero umuntu agiye gushira amahera muri platform bamubwira ngo shiramwo tuza turaguha uravyumva ahubwira ngo shiramwo 100 USDT shiramwo 100 USDT tuza turaguha ku munsi USDT zibiri ariko ngo niwakwiza ama USDT 10 uzocurotira ivyo niwavyumva uzoce wiruka n'ubusuma Chaba kakubwira ngo wewe ngo niwashiramo ngo USDT ngo 10 ngo bazoguha ngo imwe ku munsi no wakwiza 5 uzoshangurotira urumva baragushiraho igihe runaka niwakwiza hanyuma iyo ugiye kuyarotira urashobora kurotira rimwe kabiri bigaca vyugara kuko wagiye gushira amafaranga muri platform y'umuntu icya kabiri barakubwira ngo bakora ngo kugeza ngo kuva ku wa mbere ngo kugeza ngo kuwa ngo vendredi ngo weekend ngo ntibakora
ugasanga ayo mafaranga mugabo we nta access uyafiseko ukiyashirayo gusa nta access ubu yafiseko kuko ni platform y'umuntu yiyubakiye runaka akavuga ngo shiramwo nza ndaguha mugabo warabizo nyungu ukabura ahantu na hamwe ziva inyungu zidafise aho zifatiye n'abantu benshi baja mu ivyo bintu no bahanura ko bo biheba kuri internet hari uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga kuri internet utibwe nga biragusaba kwiga no gukikana aba Mento babizi aba reader babizi kugira ngo bakore ati burya kuri internet nuku bikora uku rero ibintu by'ama scam kuno vyubatse hari je bakubwira ngo shiramwe amahera ngo uzora butu video ngo shiramo ngo amahera ngo uzangura nguragira ngo creming ngo uzangura creminga ngo shiramo ngo amahera ngo shiramo ngo amahera ngo maze kuyashiramwo ngo uzokora ngo uzo trading nka beri bijya bya beri ngo ni trading ngabasanga ni for trading kuko bajya abantu babaza njya trading nta trading ikorerwa muri platform amahera amahatagiye muri échangeur yo siyo ntawe trading rero ukasanga ngo babahaye amasignal ugasanga ayo masignal babahaye ugiye kuraba muri échangeur nta signal nimwe ya vrai irimwo nta cryptomoney nimwe tuvuga nka Bitcoin cyangwa Ethereum cyangwa BNB cyangwa Solana ya vrai irimwo ibintu nyine bakwifondeye bagaha abantu ngo namasignal bashabwira ngo gisaye kugura ngo niyi gisaye kugurisha ngo niyi bijya sivyo nuna vyumva nako barankurikirana n'ubu ivyo bintu zumve ko ari scam ariko rero mu minsi ya mbere bararotira kandi bigakunda nibaza ko umuntu yobishira mu nzira yo kubaresha kubaresha kugira ngo baca babwirabwirana ati je hariya vyakunze kuri bavyubatse nuko haba hari abaridere runaka umuskama aba yakoze ivyo bintu ico kintu abari nko muri Nigeria canke ngaho Kenya canke Uganda n'ahandi agakora ico kintu amaze kugikora agaca abwira nk'umuntu abaze kafise abantu benshi akabati je ngomba ndaguha iki kintu nimara kukiguha wewe ucamamaze wewe ayi wawe arahari impembo yiwawe uwo muntu akaza kwamamaza ashaka business mugabo asanzwe abizi ko ari scam agaca bamukora icyo bita content demo okay content demo rero iza kwerekana kumenga wewe yagize deposit nka 10,000 USDT agaca avuga ati heri murabe muri groupe ni murabe jengize deposit ya 10,000 n'abandi bashizeho ngo 10,000 ya 5,000 urako ko kutabimenya kuba mukoreye content demo ugenda kugurisha inka kugurisha impene kugurisha intama ngo nawe ushiremo kugira nawe ushiremo baguhenze bakwese content demo itariyo rero ibintu byo kuko ntabasikama biba abantu abambere barotira bakabiri mbwa bikarangira abantu binyuma benshi bahomvye n'amasikam cyo ta scam ego birumvikana cyane ariko rero wewe watuzaniye uburyo novuga ko bugezweho nimba rero ntihenze igituma twabatumiye kugira ngo muze hano kuri micro zacu za Kings Family Burundi ni kubera ko twumvise ko muri mu bantu batunzwe hamwe na internet canke n'urubuga n'imbuga ngurukana bumenyi nimba tutibeshe vyo bari ivyo ko turabona uratagase umeze neza kugira ngo kumbure ibanga watahuye muri internet wewe wagiye kubitahura ryari canke nawe woba wigishijwe n'abandi kugira ngo bagushire kuri urwo rugero nawe uriko go kwigisha abandi vyo bavyaje gute okay je novuga yuko nanje ndi umwe mu babanje gukora cyo bita ama business online y'ama scam kuva muri 2019 2018 novuga ko nari mu go rugendo rw'ama business online ego nawe uri mu bantu bashobora kuba ko muri amahera yawe yanyu yaribwe naje naribwe rimwe canke kabiri mugabo iyo utanguye urugendo gose rw'ubuzima uri mu kintu kizira guheba uguma wiga nanje nafashe umwanya ndiga ndavuga ati no bino bintu ko ndabirimo kandi mu ndabikunze none eske nta vya vrai biriho nimba nguma nibwa kwa no maskam nta bintu vya vrai bihari nashe ntanga urugendo rwo kwiga rero ico bita trading ndagaza kumenya mbega trading ni iki maze kuja ku ishure ryavyo ndarondera ubushakashatsi ndiga aho nigishijwe n'umwarimu wanje wa South Africa Pretoria aranyigisha aransigurira ibitari bike mugabo sinashoboye kubandanya nawe cyambandanya n'undi mwarimu wo muri Uganda ndabandanya
no munsi novuga yuko ubumenyi bwo muri crypto ndabufise buhagije ndashaka kubwira ati iki kintu ni scam iki si scam urashobora kwibwa cyangwa ngaha ntiwibwa neza cyane maze gutanga urugo rugendo rw'ubuzima nkavyiga byambereye ubuzima cyo nivyo bintunze nivyo bibesheje umuryango wanje ese kandi mfise abantu benshi bagera nko ku majana 7 gutyo mfasha nkocinga ngena nereka ati koruku kandi bikagenda neza kandi nabo nyene kuri microboza bagashinga intati no kuri iyi nzira nako twayibonye igenda neza akenshi ibintu vyinshi byo kuri internet agituma abantu usanga atako baravyirukira nuko bimara umwanya mutoya wewe kugira ngo twumve ko twirefere ko wewe vyoba vyarakunze canke bitakunze woba umaze ikiringo kingana gute ukoresha urubuga rwa internet nk'akazi kuri wewe okay apara yuko ntarankusha ayo mascam umva kuva muri 2018 nakora ayo mascam ngabo ndi mu mwuga neza nyezi ndi mu mwuga namaze imyaka 3 ndi mu mwuga ikintu kimbeshejeho n'ingendo twazigira twirirwa mu ngendo gusa twari Uganda nyine byakazi dukora navuba cyane tuza turi Kenya na Dubai tuzogenda Kenya tugenda na Dubai kubera ibinyine byakazi nyene bijanye no gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi rero novuga yuko jenda maze imyaka 3 ndi mu kazi kandi muri iyo myaka 3 nta bya bindi ngo bayablokeyeyo nta bya bindi biza ngo uyu muntu ngo neza cyane sawa rero dukeneye rero utwinjize neza na neza uno munsi mu kiganiro nyezina twinjire neza na neza uno munsi rero umuntu ariko aradukurikirana avuga ati jewe nabaye interesse n'ico kiganiro turinjiye umuntu abigenza gute nkeneye utange inyigisho kugengene usanzwe zitanga uvuga ati jewe winjira uku ibisabwa nibi ko abantu benshi yaje ngo kugira ngo utangure procedure bisaba umuriyoni kugira ngo utangure procedure bisaba iki none umuntu kugira ngo yinjire neza ivyo vy'amakritomoni avyinjiremwo neza nigiki bisabwa umuntu wo mwigisha gute ni gutagenda revoriwa kugira ngo ashike ku rugero rwiza aho yumva ko ashobora kwigurira isabuni ashobora kwigurira kintu nimba ari upanze inzu y'ibihumbi 100 ashobora kumva ko yoyiriha akoresheje ubwo buryo okay mu majambo make kuri internet mukora kuri internet cyangwa ibi by'ama trading birasaba ubumenyi niyo mpamvu twagira ngo dutanga ubumenyi ku bantu abantu benshi usanga abantu bari mu buzima byanka bidafadika neza kubera kutamenya izindi nzira zo kundira nk'amafaranga kandi amafaranga ashobora kuba yoza agwiriye mu buryo bunyaruka rero novuga yuko bamwe bahisemo iyo nzira y'amascam hariho abatabizi na nkuna nakubwete naje nabitanguye ntabizi nabijyamwe mbwa ntangira experience ndiga hariho nabandi rero bari mu ibintu bya internet byo kundira amafaranga kuri online mugabo batabizi akabibamwe mugabo batabizi hariho nabandi babirimwo bakora ayo mascam babizi kari scam urumva bakubwira ngo fata riske ono kudafata riske ngo niyo riske ya mbere ibyo rero abantu bavuga izo mvugo nabo bitaba scam urumva ariko hariho uburyo bwiza bwo kumenya mbega crypto zifunctiona gute ubwo rero nibwo dushaka kumenya uburyo bwa mbere nukubanza kwiga mbega amafaranga y'ikorana buhanga yatanguye ryari sawa tuvuze ijambo cryptomone yatanguye kubaho gute ijambo cryptomone ryatanguye kubaho aho havuka bitcoin niyo mama cyangwa niyo papa w'amafaranga yo kuri internet tuvuze amafaranga yo kuri internet niyo mama cyangwa niyo papa w'ayo mafaranga ayo mafaranga kugira aboneke iyo bitcoin kugira ngo ibeho yaciye mu cyo bita mining abantu barayicukura ku mininga barayiminings rero iyo ndiko ndigisha umuntu ndabanza nkamwigisha nkamusigurira kesinyifi mining mining ni iki mining ni faze ya mbere amafaranga y'ikorana buhanga avukamwo cyo bita gucukura kuko abantu bimba inzahabu bajya baracukura bakoresha bita mining so ngaha mu Burundi abantu benshi ikintu tuvuze mining bamwe baravyumva bareka gusa kumenya mining ya vrai mugabo mining ni faze ya mbere ivuka ry'amafaranga ya cryptomone mbere yo kuzogenda kwibwa ugenda bakubwira ngo shiramwo banze umenye mbega ikintu ngiye gushiramwo ni giki faze ya mbere yo yivuka ry'amafaranga ya cryptomone ni mining mining rero abantu baracukura barimba
urumva bakoresheje telefone neza cyane bazogenda kwimba ngo bagiye mu kirombwe mugabo ni nk'inzaho baba bariko barimba yego iryo faranga rya Bitcoin barashoboye kuricukura abantu bararikora hama riragenda ku soko yego rimaze kuja ku soko inyuma yaho haravutse ayandi mafaranga okay mbega ushaka kumbaza ati mene iryo soko ni soko rimeze gute okay yego tuvuze ku soko nico bita ama exchange ama échangeur yego okay ama échangeur no vyita ni ngodo na hantu ushobora kubika amafaranga yawe kandi ni soko aho ushobora kugira buy and sell okay rero mu gihe ifaranga rivuye muri mining riraja ku soko okay hama rikaba rifise igiciro cyaryo barihaye rero bari abantu bari minings baraheza bakaronka inyungu urumva nta mitahe muri mining ijamwo muri mining is for free mining for free warabyumvise nk'ako bara mining ifaranga rya Pi network sinzi ko bavyumvise ni ku mining ni kuri gusa ndabyo faranga rigatinda rikaja ku soko rikagira agaciro neza cyane rero kugira agaciro kwabyo nzovyigisha mu nyuma amanze mvuge gusa aho nshobora guhera umuntu kumusigurira kumenya neza bino bintu okay phase ya mbere ya mining amaze kuyimenya ndamutwara muri phase igira kabiri okay phase igira kabiri havuye mining hari ico bita hoarding okay hoarding rero nukugura ifaranga rya faranga ryava muri mining kagenda kuri échangeur cyane kagenda ku soko ugashobora ukarigura ukafatira ifaranga rero ko rikiri ku giciro gitoyi reka ndarigure rizoduze valeur okay ndarifise riduza valeur agaciro bivanye n'abantu barikunze ariko barigura ku bwinshi barishiramwe imitahe y'afaranga riduza agaciro wera wari bariguze riri kuri 0.5 USDT hazogera igihe riduza agaciro y'afaranga rikaduza agaciro hama nawe ukarigurisha neza cyane nico bita hoarding ngo wamaze kumenya mining ni kuricukura hoarding ni kurigura riri hasi ukazorigurisha cyaradugije agaciro no bigeranya nka kujya murabona abantu badandaza nk'abadandaji ashobora kandi ndangure ibiharage bizimbutse ndabirangure bizimbutse hama ndabibike n'ivyaduga nzosha ndabigurisha neza cyane nico bita hoarding okay aho rero mu gihe uri muri hoarding amafaranga yawe bari muri échangeur nta muntu numwe ya controller tubuze échangeur ni nko kujya kwiwawe wowe ufise novuga nka rimikash amara yawe ari muri rimikash na yiwawe nyene ni jewe gusa ndego zina modo pass yawe ntango bya bindi ngo ngameranje ngo yagiye ngo yanse abara yiwawe okay umaze yo kuba ufise ayo mafaranga muri échangeur ushobora kugura rya faranga ryawe kagura busabuya nk'uyaduze akaja kugura okay ubu yafise muri échangeur ushobora kuduza ku rugero wewe umbushaka mugabo akagira yusigarana hariya okay hanyuma rero maze kugusigurira mining na hoarding okay ndagusigurira haisho bita staking nayo rero ikora gute staking kunikora murabona bari abantu baba bagize ijya mining baba batanze ijya mining kugira abantu bayi mining okay mu gihe igiye kuja ku soko baravuga ati okay tuzobaha pièce easy urumva kugira abantu ntibace bazigurishiriza rimwe ziga pièce babahaye reka izindi nkeyi bazishire muri staking urumva zigazaduza agaciro buke ziri muri staking bakavuga ati nimba twagushe muri staking ama pièce 5,000 tuzaturaguha pièce 10 ku kwezi mbwa bakazuha nkenke kugira ntuzimare kuzijya zose kugiranye n'umushinga ama pièce yiwe yashoboye kuja ku soko ntimuyagurishirize rimwe nico bita staking okay ariko jewe domaine nkoreramwe izo domaine nkoreramwe ivyo ndavyigisha abantu ati mining niki hoarding niki staking niki muraje akazi kanje nkora kambeshejeho neza nyezina ivyo ndiko ndakubwira ivyo ndabikwigisha kugira ngo umenye etape kuko ntushobora kuva mu wa mbere ushire muri secondaire neza cyane ushaka kugana urugendo rwo umenya ati byantu bya crypto ivuka ry'ama crypto batebihera ngaha bihera muri mining hamukamenya hoarding hamukamenya staking okay bisa kurangira rugeze muri secondaire rero cyo trading okay trading niki
trading ni kudandaza y'amafaranga rero okay kudandaza y'ama crypto mu ma exchange mu ma échangeur apana muri y'ama platform y'abasuma mu ma échangeur okay nkibura ibihugu byateye imbere za Canada za Australia ho za Dubai he kubanza gutera imbere tuvuze échangeur abantu bavyumva n'ingoga baravyumva cyane échangeur n'ingodo yawe aho ushaka kubika ubutunzi bwawe okay nimba ndi South Africa abankeneye kurungika amafaranga muri Canada nifye okay urashobora guca indani muri application yanje ushaka kuyohereza nkayarungika kandi bakayarotira tangorane nimwe wende yarungikira wewe okay wani muri mu Faransa je nkaba ndi South Africa ndakurungikira amafaranga nimba ndi South Africa nkuba kurungikira uri Belgique ndamurukira nawe kandunyikira tugahana muri exchange okay nuguhana hana amafaranga mugabo sa amafaranga y'uwacu dukoresha mu bihugu bitandukanye nayo kumuya nayo kuri internet nahuye n'ama crypto money okay abantu batavyitiranya n'ubutunzi bw'igihugu batavyitiranya n'ubutunzi bw'amareta n'amafaranga yikorana buhanga okay nkuko namwe abastare murakora mugahembwa na internet nkuko abantu bashaka kubaja kuri TikTok agakora kinza amafaranga nubu n'uburyo mushaka gukorera kuri internet akaronka amafaranga urumva akaronka inyungu okay rero maze kumenya échangeur cyo trading tugikorera mu échangeur bajya abantu kumva ngo bakwibwe niba batwaye amafaranga mu ma échangeur okay babatwaye amafaranga mu ma platform y'abascammer babiba okay umuntu ariko arantegera canka nyumviriza mu kino kiganiro araza kumva neza itandukaniro rihari rya échangeur ni banke yawe ni ngodo yawe kandi ni soko ahantu ushobora kugira buy and sell ukugura no kugurisha byose bikabera muri échangeur bashaka kubaza tune échangeur ni nkizihe tumvuze nka Binance ni échangeur iyo ni échangeur ufise Binance ndashobora kuguha amafaranga cyane kujya kwa mikash kandi mikash yo ikora local Binance ni au niveau mondial kwisi yose umuntu ari Korea ari South Africa ari Sudan ari he musha guhanahana utwo dufaranga atakibazo na kimwe okay hanyuma mvuze Binance ni échangeur Bybit ni échangeur OKX ni échangeur Mexique ni échangeur okay #X ni échangeur alors ma échangeur ya vrai azwi akuri ivyo bintu neza cyane okay kuburyo mfise Binance nshobora kuba ndi South Africa ngiye kugura nk'ikintu nka scanner quick Q code okay ubushize nari Kampala muri Uganda ngiye kugura ikintu nakoze Q code nda scanner okay ngeze Kampala ntavyo siniriko ndashakashakisha ngo ndonka amahera gute nafise muri échangeur icyo ndayaduza nkaronka amafaranga rokari hajya yabo nkayavunjisha tangorane takibazo na kimwe ubwo n'ubumenyi bwinshi si ibintu ufa kuvuka ubwo nyene guca umenya ubwo nyene ariko unkurikiranye buke ushobora kuvyiga ukabimenya ukiteza imbere kandi utibwe ata mistake wagize ni cyambere icyakabine ko ndavuga ati rero je nkorera mu gisata cha trading nkorera kuri sport trading okay ama trading ari ubwoko bwinshi okay ama trading ari ubwoko bwinshi hariho trading bita trading forex okay trading forex sino hanura abantu utabizi banzu vyige trading forex rero si scam okay si scam ari kirakeneye ubumenyi okay narabonye ahamundi hari ababikora trading vya forex hari abonabonye ku baciye ku Gaciro Media sinzi ukuntu sinamwiko neza mu izina giyiwe numujene yatanze ikiganiro kuri Agaciro Media avuga ibijanye na forex okay ariko forex ni trading novuga ikeneye ubumenyi bwinshi kandi irafise na risk ndende cyane nko ku bantu baba beginner forex cyo kugenda gukinirako okay hariho n'indi trading bita trading future trading okay niyo siyo gukinirako kuko na trading ufata position okay hakaba novuga umaze ufata position hanyuma harimo ico bitashobora kukurikida amafaranga yawe bavuga ati jewe mfashe short isoko ikagenda muri wafashe short ikagenda muri rongo sanga uragoye muri bakakurikida urumva ariko sino hano abantu kugenda kwizo trading atabumenyi bafise reka ndagasubiremo forex hamwe na future ntabwo ari amascam okay niba ukeneye kwiga uwo mwuga wa trading ushaka kuvyiga ukariha amafaranga ukabikwigisha abahinga bavyo ubwabo si scam okay
hanyuma jewe trading isanzwe nkora rero nkora sport trading okay nkora trading sport trading ndi mu trader kuri sport trading nkaba ndabikoze imyaka 3 nkaba nkoresha robot bitwa Royal Q okay jewe ndi mu trader nkora kuri sport market okay nkaba nkoresha robo ya Royal Q okay iyo application cyangwa iyo software cyangwa iyo Royal Q ugiye kuri Play Store uyisangako iyo application ashaka kuyironga ashaka kuyivoma kuri Royal Q uyisangako hama iyo application irimo ubuhinga n'ubumenyi bwinshi cyane si ikintu cyangwa uragiye gutora oya iyo application ugenda kuri Play Store ukayitora umaze kuyitora ukayikora ico bita API binding urumva urayitora kwanza kuri Play Store hama maze kuyitora ukiga kuyikoresha irakeneye ubumenyi urumva umuntu rero acavyiga gute okay turavyigisha kenshi turavyigisha tukabisigura okay mugabe iyo application ugiye kuri Play Store wanditse Royal Q muri Play Store bahita bayiguha iyo application hama ukayiteresharije okay mugihe ugombye gutangura n'urugendo rwo kuvyiga turavyigisha ebe nganzotanga ikindi kiganiro neza cyerekana ukuntu ushaka kuyikoresha neza mugabo irimo ubumenyi n'ubuhinga buhanitse cyane kuyikoresha okay kuko uyitoye ta Mento ufise ngabikwigishe nta mafaranga ushaka kukwinjiriza ushaka kukunana gukoresha uko kuyikoresha na strategy okay Royal Q rero ni application nziza cyane gose ni application yatangiye gukora muri 2017 Royal Q yatangiye gukora muri 2017 ivy'ubucuruzi bw'ama cryptomone Royal Q ubu imaze imyaka irenga 8 irikirakora ata muntu ayagiriza ngo nabuze ibi ngo na kiretse gusa ikeneye ubumenyi bwo kuyikoresha neza cyane nta muntu ayagiriza ikosa nta muntu ayagiriza ikintu na kimwe kiretse gusa Royal Q ikeneye ubumenyi warayikoresheje atabumenyi ufise by'ukuri irakunanira mugabo ni application nziza mu by'ubucuruzi bw'ama cryptomone Royal Q rero ugiye kuri Play Store urumva ni application nk'izindi nkuko abakoresha TikTok bazikoresha abakoresha YouTube mwege muyikoresha abakoresha Facebook bayikoresha mba mwege mwiteza imbere mu gukoresha YouTube mu gukoresha Facebook mu gukoresha TikTok nanje niteza imbere nkoresheje iyo application bita Royal Q abarundi bose bagiye kuri Play Store boyisangako ikaba nk'abari Canada Etazini turakorana turafashanya hari abari Etazini abari Canada abari Sweden mfasha kukuntu bayestara ukuntu bashobora kuyikoresha ama settings yayo ukuntu ameze abigisha iyo robo bakayikoresha hama iyo robo rero umaze kuyitora kuri Play Store urayiconnecta na échangeur yawe neza cyane mu gigomba kuba mu trader trading navuze ngo bikoreshwa n'amafaranga trading si ibintu vyagusa oya trading n'urudandazwa ushiramwe imitahe yiwawe ngabitandukanye n'abantu bashira imitahe mu ma platform y'ubusuma neza cyane jewe mahera yanje ari muri échangeur yanje nayo wanje nta muntu nzingora yantwara abara yiwanje bagana mu mascam ndabwiye ngo pole sana kabisa haro application wokoresha ntiwibwe Binance ni ngodo yawe hanyuma Royal Q numukozi aza kugufasha gutradinga muri ya soko yawe rero tugakoresha bita API binding okay API binding ni iki API binding ni guconnecta Royal Q na ya yindi application ya Binance bivuze ngo na application abiri okay haro application imwe application ya mbere ni application ya Royal Q iyo application ni robo iyo robo rero uyiconnecta kuri Binance yawe cyane kuri Bybit yawe cyane kuri OKX yivanye na exchange ukoresha okay umaze kubiconnecta amafaranga yawe yashira muri échangeur yawe okay hama tubwe rero tukwigisha how ukunshura gutrader okay ni gute wogura Bitcoin ukoresheje Royal Q ukayitrader amakaronka profit ukaronka inyungu ni gute wogura Solana ni gute wogura BNB ni gute wogura ama crypto ukoresheje iyo robot ya Royal Q okay rero iyo Royal Q numukozi aza kugufasha gutradinga okay hama uwo mukozi rero Royal Q kura 24 hours ntiryama Royal Q iyo robot ni AI ni artificial intelligence ni kuvuga ngo yo ikora 24 hours ntiryama ntisinzira
yo iguma iri mu kazi umwanya wose ndaza kuvuga impamvu abantu bagikunda no musi kwisi mu bihugu birenga amajana 2 kwisi bayikoresha ifise aba users abantu bayikoresha kwisi barenga imiliyoni 180 gutyo kwisi tuvuze nka Singapore, Uganda, Kenya, Nigeria, South Africa aho nsanzwe narakuye n'umwuga neza nyezina babikora ku bwinshi cyane abazungu benshi bakora imyuga y'ama trading so abakora trading ya forex abakora trading ya future n'abakora trading ya sport iyo myuga itatu mu bijanye n'ikoranabuhanga ry'amafaranga uzokora ibyo nyene birengeye ibyo n'ubusuma abazokubwira ngo iyi platform ngo urashira y'amahera usanze umubazo none amafaranga yanje ndayashize hehe ndayashize muri échangeur ndayashize muri Binance ndayashize muri Bybit ndayashize muri OKX ndayashize muri Mexique uzonze umenye ati ndayashize muri échangeur kuko abantu benshi barahendwa ngo tora link ngo toye link ngo kora konte ngo shiramwe ijana karangira bibwe kubera ubumenyi buke mbwa ndiko ndababwira ibintu ndashobora kwibwa nuko murakoze neza cyane gose nibaza ko urugero turugeze ko nibaza ko umuntu agenda aratahura buke agenda aratahura wadutandukanije tugata amahera araha bafise security kandi washobora kuyakoresha ukayakurayo ukakurayo make yayo ushaka gukoresha akaja mu budandaje rero warukibandanya utubwira tugeze kuri ugo rugero cyane kuri yo etape umuntu yoca bandanya gute umuntu amaze kuba rero yagiye kuri Play Store akatereshaje nk'inka application ya Binance akayestara ashaka gukoresha passport yiwe canke Binance canke loyalty Binance akayestara hama tasho kwisa gutona tukamufasha kuyestara cyo tukamugido kuna ashaka kuyikora hanyuma akayishira mu telefone kwazo application abari banki yiwe ni banki kuburyo nimba ari South Africa ari Kenya ari Uganda ari Europe ari Tanzania ahari hose ashobora kuyikoresha urumva iyo ni application ya kabiri igira kabiri ari inone loyalty ni isi application ni application umuntu akura kuri Play Store hamwe na Binance umuntu ashaka kuyikora kuri Play Store neza cyane mu gihe bimunaniye kwestara ashobora kuyikora kubikora ko nimero zacu bazoturondera neza cyane bandanya rero utubwira ndavuga rero amaze kugira ivyo bintu bibiri agatunga izo application akazestara umuntu ashaka rero muri ukuntu yo bikora rero neza hafise ama group tujigishirizamwo twashaka kumushira muri iyo group yabidusavye agakurikana inyigisho ni for free kadomba twego tubitanga for free ariko mu bindi bihugu barariha amafaranga mu bindi bihugu barariha amafaranga kandi menshi ariko tutashaka kuko kudandaza amafaranga yawe y'ama crypto utibwe utagiye kwibwa ko murababariyo numvise ngo umuntu yashize ngo 5000 USDT ngo muri ngo platform ngo gugaye harabona numvise nari mu misi yahera nari aho hakurya gatoyi numva umuntu bambwiye ngo yashize ngo 10000 USDT cyo bita ngo Beyond Beat cyari platform civya abantu amahera menshi cyane gose ubushize no nga mu Burundi cyari ivya abantu benshi rero no hano abantu byukura abantu nima dukeneye gushika kwiterambere nyaryo tujane n'ibindi bihugu tujane nka Itazini na Trump yirirwa aravuga crypto money abivuga murabona ibihugu Samia Surungaho Tanzania birirwa arabivuga n'abarundi buke bizoza ni buke urabona n'urugendo tuvuze nk'abantu ngo bace babikora atabumenyi niyo mpamvu atabumenyi ufise mwa bino bintu reka kubijamwo kuko nubijamwo uzibwa atabumenyi ufise banzubireke wige bakwigishe numara kubimenya uzojemwo kugira ngo kuko wibwe uri kurahombesha igihugu kuko ajya amafaranga bakwivye nayo igihugu uri kuhombesha igihugu hari nabo usanga bagenda gutumira abantu ngo nimuze muje mwa bino bintu atabumenyi bafise bagaca bibigwamwo ugasanga abapapa bariko bararira bahombera amahera mu bintu by'ama platform y'ubusuma amascam kandi ugasanga n'ababatumiye ngo babizemwo nta bumenyi babifisemwo rero no abantu banze mwige crypto ni iki crypto ifunctiona gute crypto yatanguye ryari nimara kumenya ivyo bintu mumenye ati mbega mining ni iki holding ni iki staking ni iki trading ni iki mbega ama type de trading nayahe ya vrai forex future sport babimenye bamenye échangeur ni iki bizotuma abantu rero
bagenda bakora ibintu byo kuri internet atabusuma uzosaba kumva abantu bavuga ngo twibwe ngo bibwo ya dusha bihera vraiment bica bigenda bihera buhoro byapungutse neza cyane gose reka rero kandi tubandanya tubashimira kukuntu muri ko muratanga umuco kubera ko novuga ko nandi canke nabandi bako baradukurikirana twagiye tugira ubwoba bwo kuja muri ivyo bintu canke ivyo kubikora ko twagiye tubona bagiye barabikora bagiye baribwa urumva ko tugerageje gutahura kwabaye kutamenya no kutagira inyigisho zihagije kuri ivyo bintu rero ikindi kibazo umuntu yacagerageza kwibaza tugerageje kuraba ibi byose uri kurasigura mu bihugu bitandukanye bimwe birimwo barafise amabiro ugasanga barafise amabiro aho umuntu afise ikibazo agenda kwinjiramwo akabaza cyangwa ugasanga ivyo biba ariko barakora ugasanga nk'akaroro wavuze ngo Etazini meme na president wa Etazini arabivuga akabicisha mu kanwa kanabivuga none uvuga ngaha mu gihugu iwacu tubivuga ko mufise biro mukoreramo canke twavuga ko biri mu bintu vyemewe na leta reka ndakwishure neza ikibazo kiragisha cyane novuga yuko ibi bintu byo kuri internet murabona ngaha mu Burundi abantu benshi bararonka amafaranga kuri TikTok sivyo ariko TikTok ngaha mu Burundi nta biro hari ya TikTok nawe we uraronka amafaranga kuri YouTube ariko ngaha mu Burundi nta biro ya YouTube ihari abantu benshi baronka amafaranga kuri Facebook ariko ngaha mu Burundi nta biro ya Facebook ihari na royo nuko nyene ni application ikoresha uyizi nkuko nawe we kuri YouTube kugira umuntu apostire ibiganiro kuri YouTube sivyo utazi kubikoresha ngo umenye ati nzokora ikiganiro ukunda gishire kuri YouTube hama ndamenye kugipartager menye kuduza ngo konti yanje ya ntuze ya YouTube yanje be monetize ntangure guhembwa mbega amafaranga rimwe kuri YouTube uzoyarutira gute nikwera wavyiza urabimenya neza cyane no kuri TikTok umuntu apostinga kuri TikTok arahembwa kandi benshi ngaha genzi ngaha mu bundi bibesheje abantu bakora kuri TikTok abakobwa ndetse abakobwa benshi babaririmbyi nabandi murambona baposta bahembwa hari n'abantu bambaza ati dufashe kurotira kuri TikTok nkabereka ati TikTok barotira nuku rero na application ari kuri internet nukunda ubumenyi sukuvuga ngo ngaha mu Burundi ngo nta mabiro kuko na YouTube nta biro ihari na Facebook nta biro ihari na Instagram nta biro ihari na Twitter nta biro ihari na royo nta biro ihari mugabo ikeneye ubumenyi gusa ikeneye umuntu akwereke inzira neza na neza hamwe akubwira ati amucinga urashobora gushika ane mu nzira nziza urashobora kwibwamwo rero ikintu jewe ariko naguciriyemwo umenye tubone ngaha ata mabiro ahari tuvuze mu biteye imbere ndazi nka Facebook hashobora ahantu hari biro yayo YouTube shaka ifise ahantu ifise office rero na royo irafise ibihugu birimwo amabiro yayo tuvuze nka Singapore hariho biro ya royo tuvuze na Etazini hariho ahantu hari biro office ugenda ko ukabasangaho biro kandi komeye cyane neza cyane ariko ibihugu bito na Uganda hariho office Uganda hariho office Uganda na Binance irafise office Binance irafise office muri Uganda neza cyane urumva waduhaye umuco kuri ico onye nibaza ko umuntu wese yamaze kumva ukunyene imbuga zikora yaba YouTube yabiki amabiro yayo atahari niko na niza Binance nizi za Loyalty ziko zirakora mu bisanzwe rero mu ncamake umuntu yamaze gutesharge application ya Loyalty yamaze kuba afise Binance mu ya telecharge mu telefone yiwe arayifise ivyo byose ari navyo etape ya mbere umuntu akora yamaze kwigishwa kumbure ukuntu agira ukuntu ashobora yashikise ku rugero guko izo application ari nazo yazuguruye azifise ukuntu rero je ntariko natahura neza kumbure shobora kuba wabivuze atangura gukora hariho imitahi atanguzayo akayiduza mbega mu kuyiduza yiduza gute bigenda gute kugira ngo umuntu etape ya mbere yo gutangura gukora kuko urumva iyo mitahi ifise nibaza ko ishikira muri Binance nishikira ni nka kujya nyene kwikigega ciwawe ugati je ndagifise mugabo ukavuga ati jewe rero ngomba gukina muri yo Q uraduza uba wamaze kugisho bita API binding wamaze kubiconnecta birisigurire rero Royal Q isanzwe ushwi connecta
kuri échangeur yawe okay cyo bita API binding ningo twovuga ati okay wewe ufise company nanje mfise company rero ko ufise company nka mfise company duhane partnership dukorane sivyo gukorana wewe uzoza ukore muri company yanje sivyo mugabo nta access ufise yo gukora ku mafaranga yanje okay rero yakuyahanye access na Binance okay yo gukora cyo bita API binding igenda trade kuri spot market mugabo rero nta access ifise yo gutora amafaranga y'umuntu muri échangeur yiwe okay hama Binance nayo yahaye uruhusha rero kugira ize kuko rero kikorera indani muri Binance okay yes rero maze kugira rutangure gukora rero umaze kubiconnect tukabihuza uca utangura ubufise amahera yawe amarikide yawe amahera yawe lokale asanzwe hariho amahera nk'urugero rw'amahera umuntu yotangurirako ayufise yose ngabo muvye kuvuga yuko nubwo tuzoga tuvyigisha buke buke tuzogirwa bake twongere tubisigure kandi utaha novuga yuko muri scam byantu by'ama scam ibimenyetso bizo bikubwira barakubwira ngo minimum de deposit okay ayo gushira ko ya mbere ngo naya okay ivyo rero nwavyumva n'ubusuma barakubwira ngo minimum de withdraw ngo ayo kurotira ngo guhera ko ngo naya ivyo nwavyumva n'ubusuma trading reye n'ubumenyi umutahe utanguza ufise neza cyane umutahe utanguza uwufise urumva nuko yoba 10 ndakubwira ati okay uteka ubusa ukarura ubundi neza cyane nimba ushoye utanguje umutahe wa DUSDT ukaronka 0.5 USD par jour umva inkizikirwa zireha mva trading n'ubuzima lokale bw'abantu busanzwe n'umudandaje dandaza mu masoko atandukanye ufise umutahe wa 10 million n'ufise umutahe wa 500 n'ufise umutahe wa 10 n'ufise umutahe wa 100 ntibakora kumwe ari uwafise alimentation akabutike n'akazempure gatoyi n'ushira ku rutaro atembereza urumva umuntu wese rero akora bivaye n'ubushobozi bwiwe yashize muri échangeur neza cyane yego nuko namaze kuba rero ndiko ndabitahura ariko gusa aho nyene hari ikintu natahuye neza umujonda yafise amahera agaragara mugabo shaka ko yinjira muri Binance yinjira yo gute ndabicisha mu mayinite urumva kuba ufise ico ntatahuye ufise amafaranga yawe ushaka kuba yafise uri muri Kenya ufise amashiringi ushaka kuba yafise uri Uganda ushaka kuba yafise uri Europe aho yafise hose aho buri hose ajya amafaranga yawe nk'abari mu bihugu vya Burayi biteye imbere hariho ama bank bagenda kugurako ama cryptomone bagatanga amahera lokale bakabaha ama cryptomone so no mu bino bihugu by'iwacu rero hariho abayadandaza babafise ama cryptomone bayadandaza urumva mu gihe rero abantu babakeneye barabarondera mukabakavugana bakagura ego bakagura neza cyane umva bakavuga ati wewe ko uyafise reka genda guha amahera aboneka hanyuma nawe umpe nkakugurira umva kubera ko nibaza ko hakora ibintu by'amakode arakoresha kode kugira ngo aya transfer iwawe hanyuma nawe uyamura murahana novuga umaze kutunga Binance vyuravyiga n'ibintu bisanzwe uravyiga biba vyoroshe kumenya biroroshe kuko ni nkuko nari mikashe mu gihugu cy'u Burundi igitangura 2012 kabari bazi ngo nzorunyika amahera kwana kagute bavuga ngo ni vya satani na pasteur baravyishe bavuga amashenga ni vya satani ariko no musi n'umupasteur n'umunyokuru y'icenda juru avuga ati uranshirira kuri limikashi baraza akanyenyeri sa 63 ngombye kuraba akanyenyeri sa 30 ngombye kugira uku barabizi kandi baravyigishijwe baramenya ati mfyonzuka akanyenyeri birangira uku no muri Binance ufise Binance ugombye kuyikoresha ni ibintu bisanzwe baravuga ati fyonda hagira uku rungika cyane kwakirana nawe ugombye nawe baguhe fyonda ni ibintu bisanzwe umuntu aravyiga akabimenya neza cyane none muri royalty ndibuka ko ibintu bijanye n'ivya beri twabivuze ko aho abantu benshi amahera yabo yahombeyeyo kandi wagerageje kubisigura bihagije ariko gusa mu vya beri hari amasaha bakubwira ngo aya masaha ngo shuja kudandaza onayo kudandaza basanga ayo masaha umuntu ewana yari kanuye n'uri ku kazi yamaze gutaha kugira ngo kumbure ngo afate umwanya kudandaza none muri royalty
ari amasaha umuntu agera kuvuga ati je ngo mangura ajya amahera canke umwanya wose umuntu ashakiye ko arashobora kugura iryo hera cyangwa avuga ati jewe uyu mwanya ngo mangurire ihera canke uyu mwanya hariho umwanya ugenewe canke umwanya wari wose ndashobora kugura ivyo nshaka bitunganije gute rero okay bijya bintu zo kumva bakubwira ngo nitangwa nabwo ati amascam arasaba inyigisho nyinshi cyane gose kugira abantu bamenye scam okay ego nkuko wari ubivuze bezumva ngo urumva ngo gusanga abantu bose bari ku matelefone abantu bose ngo tuza kugura ngo saa moya ngo tugurishe ngo saa moya na 20 bijya ni reglage crypto rero si kugikora crypto rero nta ma reglage yabamwo okay abantu bazi ibintu by'ama trading bariko baranyikurikirana bantarwa n'ingoga muri crypto rero nta bya bintu byo kuregra crypto ngo bibaho oya ibintu baregra najya ama scam bakaguha crypto itari ku ma échangeur yego baho bati ngo nk'akaroro ngo uzogura ngifaranga ngo gitwa ngo KTP nakarorero gusa iryo faranga KTP wagenda muri échangeur ntaririyo ifaranga ry'inkorano ryabo bakoze so megero bababwiye ngo murigure ngo saa moya na 20 gusanga abantu bose bamyoye amaso bari ku ma connection ngo bagira aba trading biga ni for trading okay ni bintu bakubwira ngo uze kugura ngo saa moya na 20 ngo saa moya na 30 gucugurisha bijya sivyo bijya ni scam okay ni bintu baregera bakavuga ati okay mwese mwinjire saa moya na 20 saa moya na 30 mushe mugira sere buy saa moya na 20 saa moya na 30 mushe mugurisha ngo kandi gusa gutanga amasinyari ngo 3 ku munsi bijya sivyo okay usanga trading ya vrai signare cyo tukuta ama signals okay aza umwanya wari wose bivanye uri karakora analyse arashobora kuvuga ati ndavye kano kanya ndabona market yifashuku reka ndabona iyi crypto no itanga nka signal abari muri team yanje bakayikora bakayitrader okay mugabo ntavuga ngo urumva ngo saa sita nzoba ntanze ngo signare oya nawe ntashaka kumenya umwanya kuno crypto ziza kugenda we abari ku mashini yiwe abari ku telefone y'amakaraga akora analyse ya crypto ati ndavye ibi nibi ndabona iyi crypto iri mu mwanya mwiza wo kuyigura okay bivanye nuko akabibona akarabona isoko hama kayitanga hama abakora ya trading bagatrader okay mugabo bisaba ubumenyi neza cyane birasaba ubumenyi kwanza urumva ko ari umucoach atanga akora analyse amagatanga ya signal abantu bakayitrader okay cyangwa nimba wowe ubizi wowe nyine ubwawe ukavyikorera ata abantu wayihaye ngaje mbere byo kuvuga ngo umese ngumjano hari connection ngo dukora saa moya na 10 ngo turagura cyo tugurisha bijya sivyo kandi robo yoyo igumira mu kazi 24 hours robo ngo wowe uri mu kazi kawe nimba uri umwarimu nimba uri umuganga nimba ukora akazi k'indege gutwara indege wowe ufise robot yawe we uri kurayikoresha yo igumira mu kazi 24 niyo mpamvu ari umukozi agufasha gukora trading neza cyane none ikibazo umuntu ashobora kwibaza umuntu arashobora wavuze ati umuntu akoresheje umutahe muke yimbura bike umuntu akoresheje umutahe muremure yimbura vyinshi ku muntu yakoresheje umutahe ubonekana muremure mwiza mbega byoshika akarotira amahera ashika 5 million avuga ati ya agenda yarotira oya nibisanzwe tuntu dufaranga dukeye cyane tuntu dufaranga dukeye cyane oya bantu muko murankurikirana ibyo utwo dufaranga ni dukeye cyane ufise umutahe ukwiye urakora akazi vraiment abazoba interesse no kwiga novuga baze bige sivyo baze bige baturondere tubigishe nyezina neza ukuntu mu gukogwa kuko ibintu bya internet hari nk'ibanga rikomeye cyane cyane gose hari ibanga rikomeye cyane birasaba ubumenyi cyambere ntuzohanira amafaranga kujya guhanira amafaranga atabumenyi ntaco bimaze abantu benshi bafisho bita greed abantu benshi bafisho bita greed no citana umunoho canke kushaka kuba nk'ubuso novuga kuba kugira ubusambo kumva ngo shizemwe ijana bazompa 50 ku munsi 50 USDT ku munsi ati ibyo bintu nugutwika rero amaze kuba izo nyungu z'umurengera izo nyungu z'umurengera zigatuma yumva ubenga yobijamwo ariko cyo ndakubwira my friend nimba kene kuri internet banza wige okay nuhubuke banza usiguze apana nze ndakubwira ngo musaza ngo kenge kanone ni gashasha ngo tora link ushiza mu ijana ngo baguha ngo $10 ku munsi uce wirukanga ugende kugurisha inka yawe n'impene utabanje kwiga crypto hari nk'ibanga rikomeye cyane harimo n'ubumenyi bwinshi cyane yego nuko no bivuga
ndibaza ko wagerageje kudusigurira byinshi bishoboka byinshi bibaho kandi twagiye etape par etape guhera hasi turiko turagenda tuduga kandi iciza nuko wamaze kubutwemerera ko uzosubira kugaruka kugira ngo kumbure kuri nivo udusigiye tuzobandanye tuyisununura kumbure urashobora kuzotuzanira n'abashitsi kumbure bashobora kuba nabo mubikorana canke nabo baravyungukiyemwo canke nabo bari mu batica bigisha abandi kugira ngo kumbure iki kiganiro gituma twagishizeho hari bamwe mu bajene bavuga ati twebwe twarize ubwo gasanga afise telefone y'ibihumbi 700 800 ahubwo ati twe twarize mugabo twararondeye akazi twarabuze twebwe twarize mugabo leta ntishaka kuduha akazi twebwe twarize ariko nta kintu na kimwe turonka dukora twicayaho ariko cyusanga yirirwa muhira yigamiye kaje usanga amamega yuzuye telefone mugabo ntari karigira gute ntari ko hariga uburyo ashobora kugira gute kuvyaza umusaruro telefone bugi telefone irimo ishamba rinini nikibira gikomeye cyane aho hariho na bamwe babikora mu kuja kurama amafilme pornographique ashobora kubica no mu mutwe kandi yarafise uburyo bwiza bwo gushobora kugira gute kuyikoresha mu kuronderamwo vya bindi byose yifuza rero ni giki wohanura abajene nkabo abajene bafise amatelefone abajene baronka amamega ikibazo cy'amamega si kibazo kuri bo mugabo baguma barira ngo nta kazi bafise ngo leta ngo nta kazi raba hama jewe uno munsi impanuro ugwaruka aba mama bakiri bato mbese n'abakuze bose hano usanga bose nabo nyene atakazi bafise ugwaruka reka ndaruvuga ko cyane abantu bakunda kurira ngo leta yaratwimya akazi ngo leta nta kazi duha bagatuka umugambwe bagatuka n'abategetsi no muvavanira niyo ngendo muhaguruke mukore nimba utashobora kuri internet ugenda ukore mu bindi mbwa bakataye gato utangure gukora kuri internet rero abantu bafise amatelefone aya ma Android reka manze mvuge ku badamu ku bakobwa hariho nk'ama application abakobwa bashobora gukoresha bakiteza imbere bashobora kutudona ibintu bisaba imitahe n'abatafise imitahe aba mama bazonda bereke ivyo bokora atamitahe neza cyane kandi bazoronka amafaranga nitwa Mento Rodrigue reka ndabisubiremwo n'abakobwa bashobora badafise imitahe bazonda bereke ivyo bokora neza cyane internet baronka amafaranga kandi bakoresheje telefone yabo n'amamega yabo icya kabiri abantu bafise imitahe nabo batinya bajya ngo nubusuma ngo bajya ngo ni vya bindi nako ndababwire ngo internet irariha amafaranga mugabo ubanza kuba ufise umumento agukocinga afise ubumenyi bwo kuri internet azi ukuntu ibintu bifunctiona bikora apana abandi muhwanira mwibarabara unayebwiwe naka ngo yambwiye ngo hari ikintu gishasha ucaje oyapana ivyo twige ni gute notora amafaranga kuri internet no kuba akazi kanje rero no urumva nk'ubu ndabikoze imyaka 3 nakazi kanje byutse njyamye nka telefone abandi bagiye gufata amabisi bagenda kurondera je njya mu telefone yanje ku mashini yanje nkakora akazi kandi nkiza amafaranga nkatera imbere nkabaho neza cyane gose reka tugushimire cyane ariko kandi turiko tugana ku musozo w'ikiganiro ariko watubwiye byinshi aro nibindi byinshi kumbure uzogaruka ukatubwira ukatumenyesha ni giki kumbure shobora kuba nta kubajije canke muri uru rugendo rwa business yo kuri internet ushobora kuvuga ati aka kantu vraiment sinogenda ntakabwiye abantu akantu ka mbere ntovanga ntabwiye abantu nuko muri internet niho hantu hambere hari financial freedom financial freedom niho hantu hambere hari novuga umunezero wo gukora atamuntu agucunaguza wowe ufise Android yawe wize umwuga wawe urawumenya
Yego. urikoresha wewe nyene, you are own boss wewe nyene, okay? Yego. Ntawuza kuguha amategeko, ntawuza kukuja kugakanu ngo utonde sizeri, ugasanga guhemba 200,000, ayo 200,000 ntanara waye y'inzu arimwo, urumva? Ariko kuri internet birashoboka. Niho hantu hambere je narakoze ubuzi bwinshi butandukanye, ko narananyonze mu bihugu bitandukanye, nabaye n'umushoferi hanze, ndazi ubuzima bw'akuntu bumeze, ariko warakoreye kuri internet niho hantu hambere uvyuka ukikoresha, wakombye kugenda ahantu ukikoresha, wewe ni boss wewe nyene. Rero muri kwa gutera imbere abantu bige kuba boss bonyene babe boss, bimenyereze kwikoresha, kwihangira imirimo neza cyane, kwihangira imirimo. Rero kuri internet niho hantu nabonye naho nyene bishoboka. Yego, no mu bindi bisata birashoboka, mu buryo kuba wenyene ko ukaba umurimye wenyene, aba umworozi wenyene, ukaba boss wenyene, no kuri internet haza gusahiriza cya gisata cyo kwiteza imbere wewe nyene ubwawe. Nta gukoresha ngaha, urikoresha, uri boss wewe nyene. Yego. None mbega biroroshe gukorera business yo kuri internet, biroroshe kuyikora ufise ibindi bintu usanzwe gukora? Yego cyane gose, biroroshe cyane. Waba umurimyi kuri internet ntibizokubuza, okay? Kuko ndafise abantu, nabwo mfise abantu barenga 800 mfasha. Hari abari Canada, abari Sweden, abari Etats-Unis, abari South Africa, benshi cyane gose mfasha. Bandondira nkabakocinga, nkabafasha, nkabereka, nkabigisha ijoro n'umutaga. Niyo mpamvu je kenshi no mwijoro usanga ndiko ndakora, ndyama ntevye cyane, ndiko ndakora cyane. Rero biroroshe je kwa mba n'umumento mfasha benshi, ndakora cyane. Mugabo ku bantu bafise akandi kazi ashobora kuba avuga ati apare y'akazi nkora, reka ndaba kandi kantu nkora, nimba mpembwa 500,000 nze ndaronka n'utundi dufaranga duce pembeni, kandi ndaturonke mukuri, apana mu bintu bitari vyo. Avyige, abimenye, apare kuba ari umwarimu, apare kuba ari umurimyi, apare kuba ari umuganga. Ati none kwi telefone nje ndayifise, nguma telefone abantu ngura amamega, none yomfasha iki nanje nkaronka basi n'udufaranga duciye kwi telefone, kandi tukaza mu nzira nziza igororosa atabusuma irimwo. Ego. Urashobora kurisha rero ubibafashamo. Ego. Rero nibaza ko ku musozo wacu gerageza wari wewe twatwemereye abantu neza ko kubavyifuza mushobora gutanga adresse ikwiriye, sinzi ko ari nomero za telefone, sinzi ko ari kugira ngo arabivyifuza ababaye interesse umuntu ashobora kubashira nimba ari muri iyo groupe y'abandi, umuntu abashiremwo kugira ngo zige nyigisho nyine mubandanya muri ko muratanga, kugira ngo abantu ntibazimire canke ntibibwe, kugira ngo babandanye bazironka. Okay. Ubwa mbere ho hariho urubuga ndaguguruye vuba cyane, yitwa YouTube, yitwa Hunga Scam Media. Hunga Scam Media. Ego. Iryo jambo naritoye kubera numva mbabaye, numva umubabaro. Iryo jambo naritoye bivanye nuko abantu benshi bakwama bibwa. Nkama nkumva bambwira ngo Mento ngo je banyivye, ngo Mento ngo je banyivye. None babiba gute? Nkumva ngo ikintu uwo muntu yambwiye ngo aca baranyiba. Alala. Ambwiye nkasanga ni amascam bimwe nahera imbere mvuga. Cyangwa ngire urubuga nzwanigishiza k'abantu kugira ngo abantu bamenye cryptoniki, ibintu bifunctiona gute, ibintu byubatse gute. Rero ndoza natanga ibiganiro kuri Hunga Scam Media, vuba cyane bazabona ibiganiro byinshi bicako. Hama cya kabiri nimero yanje ni 65 Ego 166 Ego 954 65 166 954. Niyo nimero yanje bashaka kundondera ko nka Mento Rodrigue, nkabafasha nimba ari ukeneye wongira inama, uwo muntu byashoka yaragiye ibintu bya internet aribwa, ndashaka kumugira inama nkamwigisha ukuntu bifunctiona neza, nubwo atokora ngacakora ubunyene mugabo akamenya iyi industry, kuko isi kiragenda iba evore, isi genda iba evore. Rero kwiga ukabika ubumenyi biragufasha, kugira n'undi musi ntuze wiyibwe, ntiyagihuza kukwiba, azosanga ufise bagage y'ubumenyi bukwiye, uvuga ati aya hantu nyiba ibintu naravyize. Kuko abantu rundi benshi bamabibwe. Rero tuhaguruke twigishe kugira ngo tugere kuri yambona kazoza 2060 haba ariho abarimyi, aborozi, abakora ibi no kuri internet, haba abafise ubwo buhinga bwo kwigisha abandi barundi ntimwibwe n'ibi bintu bizanwa n'abarideri batandukanye atari byo. Nuko murakoze.
murakoze cyane reka tubashimire cyane kwiteka mwari mwaruteye kuri mikro mwari kumwe na jewe Rukundo canke Joba vyose birumvikana biravugika ariko kandi umutumire wacu yari Rodrigue yatwigishije vyinshi bitandukanye kandi yanatwemereye ko azoheza agaruke atubwire abandanye atubwira ibijanye no kuri internet reka rero tumubwira ati Imana ibahunda amahoro n'imigisha aho muherereye hose ariko batwumvise bari mu mahanga eka nabo turi kumwe ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndavuga muri 257 namwe Imana irushirizeho kubahezagira ciao ciao tuzoba